Okay, bakunzi bakoresha umwanya media uno munsi novuga ko ari nk'umunsi wa kabiri cyangwa wa gatatu nimba ntihenze sisi yo batonze mu muryango wiwe wamureze wa Rukundo TV aho uno munsi twashitse kuri tere aho basanzwe baza gukina uno munsi bari mu munezero mwinshi cyane. Sisi ujya munsi wa mbere utonze mu muryango wa Rukundo TV bakwakiriye gute? Ndavuga abatari bagutumye ko aba boss no bakubwiye ati karibu garuka, ariko abo mukinana ndibaza yarabaye nka surprise. Wabonye bakwakiriye gute? Banyakiriye neza nyene, bararyohewe nanje ndaryoherwa nyene, turishima twese. We ni kihe kintu wabonye ubwa mbere nk'impinduka uko wasize umuryango wari umeze nuko uje wasanze umeze? Impinduka Sisi abadukurikirana bakibona ikiganiro cya mbere twakoranye uri kumwe na Sammy akubwira ati karibu miryango iruguruye, barakomye amace bavuga ati Sisi kabisa naze nagaruke, turamwiteze turamukumbuye cyane abakunzi ba Rukundo TV. Nikiye kintu Sisi yobwira rero abantu bari kwadukurikirana nk'akabanga yo bayarababikiye yovuga ati jewe ninagaruka muzombona mu yindi image nshasha nko ku bantu basanze badukurikirana mu yindi image nshasha? Itambere kwanza bitega umuriro. Sisi yagarukanye speed. Gute wigeze yani waricaye nyene uricara nyene sempre nta n'ikintu kimwe wigeze ugira imyimenyerezo? Rero ngira imyimenyerezo ko nari ngarutse gukina. Oyayi ino misi yose wari umaze utari kuragaragara? Ntariko ndagaragara. Hama je sinakora. Ntitubizi kuri Stone Sisi nabikorwa biriko. Erega ivyo nivyo remba shaka kumenya rero. Erega abantu bo bitega gusa Sisi muri Rukundo TV batamenya yuko Sisi ari ubundi buzima, ari ibindi bintu abari karakora kuri media yitwa Stone and Sisi. Ivyo nivyo remba shaka abantu batahure ko ari abantu bashobora kuvuga ati Sisi nk'ubu yari bagiye gukina, si nk'ubu bagiye kubagora kandi bazorinda kumugorora bushasha, ntibamenye ko Sisi hari ibindi bikorwa yari yasanzwe ari karakora kuri. Okay, mu buzima jewe sinigeze nicara gukora ibikorwa. Narabandanije nkora uretse yuko aho nahagaritse nyene hari muri Rukundo TV mugabe ibikorwa vyacu twarabikora. Kugenda kwiwe twarayaze vyinshi cyane, mwara hari ibintu vyinshi ama interview menshi mwakoze, Sisi yagiye ukunukunuko, ariko no munsi rero Sisi yagarutse. Wakiriye gute kubona Sisi yagarutse mu muryango mu gihe yari yagiye mu nzira zitari ziryoheye zitaryoheye abantu benshi batanaryoherwa ko kubona Sisi yagiye? Mwakiriye gute rero igaruka agiye? Ndiko mbaza CIZA ariko. Oya nanje ndakubaje. Inzira zitaryoheye abantu Sisi yagiyemo niza. Tubigarukeko nyene ndakubaye nese. Hari amajambo menshi yagiye aravugwa si ivy'imbesheri ya Sisi ya Sammy na Stone bagenda bavuga ngo jewe kunuku ngo jengo azoandika sinema ngo naje nandike bigenda ukunukunuko. Ego mbo ndaza bamenyesha makuru nimwe muri abambere guteranya kuko bijya byose byakoze abamenyesha makuru mwebwe, kuko mwebwe muradomeka mukajana hariya mukadomeka, ivyo risanzwe tubizi kandi muze muragerageza uburyo bwose yongeso muze murayihagarika. Hama ikindi naco waragiye inama n'ingingo na Stone muravugana uramubwira ati je burya hariya ngira nsubireyo, yavyifashe mu gute yakubwiye iki yakwishuye ngo iki? One two bakunzi bakoresha time media, bakoresha mwanya media mumeze gute muri bonda bakunda no munsi mwiza cyane nagiriye bakwe ryo kuba ndi kumwe na CIZA hamwe na Sisi. Guys, abantu yo kwenshi turi kumwe ciwe kweri barandyohera cyane kuko nabantu twumvikana gose dusanze tunemerana cyane, ariko reka manze ndamutse kwanza Sisi cendamutsa na CIZA kandi Sisi umeze bon cyane. Ya CIZA namahoro sawa. Sisi yavuze ati cyane, CIZA we yavuga ati ni sawa, ariko ijwi rya CIZA ryabaye rirerere cyane gusumvya rya Sisi. Numvise ujwi nyene CIZA ati ni sawa.
Ni sawa. Ciza umeze neza none? ndashima Sisi n'umunsi yatonze mbeho n'umunsi wakanga hatonze ku kazi. ibyo ntobimbaze bibaze nyene byo Sa? bibaza jewe Oya nawe ndashaka kukubaza kubera nawe wamubonye ko yaje. mbaze ibindi Oya mukubwirira kubaza ibindi banza kwanza umbwire kwanza wiyumva gute uri kumwe na Sisi ngaho. Oh. Nabindi Wiyumva gute n'ugutwenga gusa. nibabibonye Ese nabibonye. do umuntu amaze gutwenga ntubona kanezerewe koresha umwanya ariko Oya munashaka gutwenga nseka mbabaye bariho oya reka baseka mbabaye ni nka bene mwebwe Oya je ndiseka mbabaye. twenga nda Jewe. intwengo y'agahemo wayibonye Agahemo niko keza rega. Kandi Ciza yari imwesheje. nibiki none wagomba sinimweshe Ego ubusa n'abantu Ciza. kare nasa n'igikoko Oya kari wasa na moon oya kari wasa bambe n'intuze na mwana w'umuntu. shakoresha umwanya wuri kijuju nk'inda yawe cyaki Sisi ni bono. Yani bon. Ni umunsi wakanga utonze. Oui. Gosha uyo ni stone avuze ati fata mike nk'umuntu none Sisi wavukiye he Sisi? Oya wavukiye he Sisi? Sisi yavukiye. Ariko ivyo bintu ntivyumvikana. Bano bimana jiki kiganiro. koresha umwanya wowe ushobora kora nk'umumenyesha makuru utubaze nk'ibibazo nk'iby'abamenyesha makuru mugabo uri kutubaza uburofa Ndiko baza uburofa n'intuko turayaga. turiko tuya none bakunzi bakoresha umwanya ibintu ariko aratubaza mva bafise umutwe n'amaguru icambere yabanje kumbaza ngo nari imwesheje ngo kare ngo sinasa n'abantu nasa niki munasikia wibono None tugira ikirere. ubu naho ariko abaza Sisi man koresha umwanya uri umugabo akuze kandi afise ubwenge tugerageza gukoresha ratete dura mutwe ratete dura mutwe Uyo ni manuru mpaye. yego Ratete dora mutwe. Umuntu deja yumvise ace yumva na jewe. Nubwo ndiko ndabaza uburofa nawe uriko wishura ibintu by'uburofa nyene. oya uriko ndiko ndakwishura uburofa kubera uko mbaza uburofa nyene. None reka tuyaga uburofa re. Sawa ibi by'uburofa ndahaguruka ndabihebeye interview yawe. Ergi nitwa interview. Bayita gute? Ikiyago cy'uburofa. Mbe Ciza ajya afite amashuri angahe? Jewe nara yamazi ubwira unyigereranye. Jena yamazi nahe uhereye munsi fisa ya atatu. Ufite 3e primaire. Ya. Chama mali. Nico kimwe. We na ufite amashuri angahe? Ufite amashuri angahe? Uriko bazande. Cameraman. Ufite amashuri angahe? Eko. Mumere mikro gato Sisi basi. Banza uvuga amashuri ufise mali. Jewe nta mashuri ndakubwira mfise kuko we nturi kurambaza. Uzofate mikro, urafise channel, urafise YouTube yawe, uzofate Sema mpamvu nakubwiye unkoresha kiganiro. Koresha umwanya ufise imyaka ingahe? Myaka 37. Reka mpora. Mere Sisi mikro. Sisi amakuru iminsi reya. Wamaze kumurakaza bo. Sawa. Ariko Sisi iyo nyifato ntibereye ku bakunzi ku bantu baba bagukunda bariko bagukurikirana kugusuzugura umunyamakuru. Nyifato ntibibereye. Ndakufukamira. Hama Stone bamujane yikundira abandi. Uzanye bya Stone nakubwiye koresha umwanya umviriza. Bazi ivy'iwacu barakuzana ibya Stone. Mureke Stone bagiriki. Bo mutwaro tangura gufyura amaso nk'indagara afatiye mu makira. Ega ngiri commissionnaire uramuha none. Sa? Ngiri commissionnaire. Conditionnaire. Commissionnaire. Conditionnaire. Shabuja kwiga birafite cyo bimaze kabisa. Basi wakumviki nabindi wumva mvivyo nyene. Ufisanga ahita mucacitse. None mwarakuze ibibazo mubaza abantu aho muza mubaza uburofa gute. Ewa none ushaka tubazanye ibibazo. Koresha umwanya umviriza. Wavuze ngo umumenyesha makuru ariko. Oya Jesse ndumumenyesha makuru, ndumunyamakuru. Nagira ahubwo mu YouTube. Oya ndumunyamakuru sindumumenyesha makuru. Umunyamakuru. Amakuru umvise mashasha yavuge. Je ndayafise ariko
ndayazana uko nshatse ningo nk'ubu noce ndabwiye ati icara ngaho nkazamubwiye ati haguruka musimbagurike anava ende ubu rero urangiza imbori none si ikiganiro tukaduheza ikiganiro tukaca dupostinga kandi bikagenda neza cyane. Abakunzi bakoresha umwanya turashaka commentaire ku ibintu ukoresha umwanya ari karavuga niko mvuga ibikiciye mviriza rero nshaka tuyage se nicare mwene wacu ako gasakoshi kanje atasiyo nta gasakoshi harimo amafaranga iyi ni isakoshi iyi koresha umwanya ushaka kandi ndagukunda n'ukwimana aho rero telefone yanje yihende mene bakunzi bakoresha umwanya mwabonye uburofa bwakoresha umwanya mwabibonye. Okay, bakunzi bakoresha umwanya media mumeze gute meze neza ndibaza ibintu ntivyari birimwo ibi ndibaza bazobikata ntivyari birimwo reka rero dufate cameraman ntuzubikata uzubigumizemwo kubera abo burofa koresha umwanya akora ariko atanga ibiganiro none nkawo urukora koresha umwanya sinzosura gukora ikiganiro cyawe kubera iki aba bana nene babonye ko ari iby'uburofa nkawo bereke birengane reka basi tuyage sivyo reka tuyage fatu seriye man ego reka tuwe siri sivyo sisi hari ikintu nkunze gutanguza mu biganiro nkabaza umuntu ubuzima yoba yakuriyemo n'amashure yoba yarize sisi yoba yarize primaire sa ushakiye umuhe micro CIZA fata micro DJ gosha CIZA warize primaire wayigiye he bo primaire nayigiye kumubone hari ubuzima abana benshi ba primaire bacamo bukunze kuba ahanini butwengeje cyane ndetse buba bunababaje cyane bivanye na primaire ahantu uba warayigiye utayigiye muri ya mashuri usanga y'abantu bifise cyane kuko urabizi ko ari amashuri aratandukanye. Ubuzima bo barace muri primaire bwana kuryoheye cyane uvuga ati ubuzima bwari buryoshye cyane ni nk'ubu sawa ubuzima bwangiye muri primaire nuko hageze umwanya wo gukina ujya mwanya abanyeshuri baje gukina twebwe umukino wacu tukaje ruja kugwana duhana amatere tugakubitana n'amenyo tukayahongorana ubwo bwarangiye cyane kandi bwo bwatumye nteri intambwe yo gukina film ndetse no muri primaire kandi muri ayo mashure nyene abari hasi cyane y'abantu baba baciriritse mu Kinyarwanda oya nta bantu baciriritse koresha umwanya twebwe ntwara abantu baciriritse kuko sindabona amashure y'abantu baciriritse man oya sawa wo tubwira ibintu bimwe byagukomeje muri primaire nkabigisha usanga bakaze uko muri primaire usanga abigisha bakubitana kabisa inkuru usanga ari nyinshi cyane CIZA we abigisha bari babanye gute nabigisha bo muri primaire jewe sinovuga ngo twari tubanye nabi nabigisha kuko icambere na mbere coco nari umuguruguru kuko je mbere cyatumye mpagarika ishure ni kubera filme kuko navuze ati sinobandanya nkora imyuga ibiri kuko hageze urumva ko tugeze muri pause ryace ruja kugwana tugakina abandi bariko bakina kabumbu twe tukaja guhongorana amenyo ibintu nk'ivyo abari mu nyene abari mu mwishuri sinovuga ngo bamfata nabi kuko ntabwo nigera mbona abari mu yuko bakaze kuko nubwo bankubita nabona mengana ibintu bisanzwe kuko none ngomorana umwarimu agaciza kunkubita umva no babara oya ibintu bisanzwe vraiment rero novuga ngo abarimu bo kumubone vraiment bigisha neza kuko umwana yakoze ikosa baramwereka ko yakoze ikosa bakamuhindera ni ibintu bisanzwe nyene novuga ati Imana ibahezagire kuko baratumye nuguruka mu mutwe CIZA atumwe umuvyeyi yaca bigenza gute bamutumye umuvyeyi bantumye umuvyeyi kwishura mbo je bantumye umuvyeyi naramuza yego hama bakamubwira none nta makosa nakora kuko atari uko kugwana gusa turiko turakina twakubitana nta bindi bintu nta no nazanye umuvyeyi kabiri konyene muri primaire yose kabisa jewe ahantu nigiye CIZA amatoilette yo kwishuri wasanga ari hatari cyane we vyari bimeze gute twe twaragira isuku mani erega biragusa saci yatwenga biragusa yuko siyumvise ibintu bincafuza aca twenga uratwetse oya ubiriza koresha umwanya none
narondeye ibintu uri kurambaza tuko turayaga ukene ndakubaze ngo agahinda k'ubuzima ngo sezo kombe ngo wagize ukunuku muri rya sinema abadukurikirana barayiraba kandi barayizi sivyo ariko koresha umwanya ndabona koresha umwanya ndabona ahubwo ukareka kutubaza ibibazo mbaza nta kibazo mbaza nta kibazo rakesi je ndi tayari koresha umwanya uri umugabo jewe ivyo nivyo bibazo vy'ubwenge rero ibibazo vy'ubwenge uri umugabo arangwa niki nivyo ndiko ndakubaza uri umugabo n'umuntu afite inshingano uri umugabo cyangwa uri umusore Shindi umuntu w'umugabo umushinga ntaye umuntu w'umugabo uri umushinga ntahe koresha umwanya wewe uri umushinga ntahe nagomba dushobore kuyaga ivyo abashinga ntahe ureke kuyaga ivy'abana umbaza ivy'abape nibiki none kuri kurumva ubwo pani vy'ubusutwa je ndakijijwe CYCY fata mikro nawe CIZA yarushe yabuze ivyo mbaza okay bakunzi bakoresha umwanya media uno munsi novuga ko ari nk'umunsi wa kabiri cyangwa wa gatatu nimba ntihenze CYCY yo batonze mu muryango wiwe wamureze wa Rukundo TV aho uno munsi twashitse kuri tere aho basanzwe baza gukina uno munsi bari mu munezero mwinshi cyane uvuga ati uno munsi rero CYCY yatonze mu muryango wa Rukundo TV bamwakiriye ndibaza bamwakiriye neza kuko si ryambere atonze aramaze ni nk'umunsi wa kabiri cyangwa wa gatatu nimba ntihenze CYCY ujya munsi wa mbere utonze mu muryango wa Rukundo TV bakwakiriye gute ndavuga abatari bagutumye ko aba boss no bakubwiye ati karibu garuka ariko abo mu kinana ndibaza yarabaye nka surprise wabonye bakwakiriye gute banyakiriye neza nyene bararyohewe nanje ndaryoherwa nyene turishima twese we nikiye kintu wabonye ubwambere nk'impinduka uko wasize umuryango wari umeze nuko uje wasanze umeze impinduka umviriza iki nico nankira kubaza ibibazo by'ubwenge bica bijamwo malante menshi cyane yo mpamvu cyamashaka kwibariza bya bintu by'ubugunye oya nuri kigugu ariko ndakubajije akabazo narinzi yuko sa byakunani impinduka mbwira impinduka CYCY wabonye uko wasize inshuti n'abagenzi bari bameze ngene wasanze bameze ubu usura gayana ndagayana ko sindagusumbya kugaya tubandanye cyo tuvyihoze bandanye ariko mama giye ambwiye ngo ndakuramutse ngo wamuhevye uramubeshe vya seri kandi vya seriyere mu kiganiro cyaje turiko turabyina none CYCY nubona yuko umenga ari karagi ndiko ngiri yandi uri kuransuzugura no gufata noko yo je nivyuzi noko yo CYCY ni bono numeze neza turavyumva ni bo cyane ndaho nihe mpinduka wabonye ku muryango wa Rukundo TV impinduka nabonye nuko ariho impinduka nabonye nuko uko naziga kera Rukundo TV bari abantu benshi cyane bari bake cyane bari benshi cyane ariko ubu nyina nashanje basigaye ari bake ubuze ko byavuye kuki kubona ari bake sinzi navyo nzi okay ikindi naco nuko nabonye bakora cyane gusumba uko wabaziga ego kubera kera twarashobora nko gukora kwanza nka sezo imigahera ariko barakora imwe ugasanga hariho n'izindi bariko barakora imigasohoka iyindi bariko CYCY abadukurikirana bakibona ikiganiro cyo mbere twakoranye uri kumwe na Sammy akubwira ati karibu miryango iruguruye barakomye amace bavuga ati CYCY kabisa naze nagaruke turamwiteze turamukumbuye cyane abakunzi ba Rukundo TV nikiye kintu CYCY yobwira rero abantu bariko badukurikirana nk'akabanga yo bayarababikiye yovuga ati jewe ninagaruka muzombona mu yindi image nshasha nkuko bantu basanze badukurikirana mu yindi image nshasha icambere kwanza bitega umuriro
Sisi yagarukanye speed. Gute bo kuko urabona abakinyi bose abakinyi ba sinema mwebwe meze nk'abakinyi ba match umukinyi w'umupira w'amaguru mubajije ati witegure guturukina uvuga ati no munsi kwendi ko nditegura kubu ngo bukomeye cyane ukuntu uko ariko ugasanga mu kibuga ni vya bindi nyene reje nshaka Sisi asigurire neza abantu ukungene umuzo wiwe ingena agarutse. Urazi rero ntaguciriyemo urashobora kuvuga ku bantu jewe okay munyite nuku yo sinzi akitapa akagira nyene akavuga ibintu ibitangaza akavyatura ku bantu ngacu usanga bigihavuze nivyo ariko arakora abantu uko babibona ugutandukanye nuko yabivuze arodigenda mu rupango sheri ugaca usanga bigiye bitangaza yijeje abantu ku munwa gusa ugaca usanga ivyo ariko arakora abantu ntibavyakira kugira yabivuze sasa rero kwitapa ku bantu ngo je muzombona ukunze ukora ibiki n'ibiki utumuba karme ugahora abantu ivyo babona bakabibona nimba ari jongereje bakabona kongereje nimba arapungukiwe nyene bikava mu bantu rero sinogenda nizizi bitangaza abantu gusa ico nzi nuko icyo nzi nuko ntashobora kubagurisha tu kabisa. Imyimenyerezo ku ruhande rwa Sisi yagenze gute muri iyi misi yose yari kariga iki Sisi muri yari maze imyimenyerezo yiki yo gukina ntiwigeze yani waricaye nyene uricara nyene sempre nta n'ikintu kimwe wigeze ugira imyimenyerezo rero ngira imyimenyerezo ko nari ngarutse gukina oyayi ino misi yose wari umaze utari kuragaragara ntariko ndagaragara hama je sinakora ntitubizi kuri Stone Sisi nabikorwa biriko erega ivyo nivyo remba ashaka kumenya rero erega abantu bo bitega gusa Sisi muri Rukundo TV batamenya yuko Sisi ari ubundi buzima ari ibindi bintu abari karakora kuri media yitwa Stone Sisi ivyo nivyo remba ashaka abantu batahure ko ari abantu bashobora kuvuga ati Sisi nk'ubu yari bagiye gukina si nk'ubagiye kubagora kandi bazorinda kumugorora bushasha ntibamenye ko Sisi hari ibindi bikorwa yari yasanzwe ari karakora kuri okay mu buzima jewe sinigeze nicara gukora ibikorwa narabandanije nkora uretse yuko aho nahagaritse nyene hari muri Rukundo TV mugabe bikorwa vyacu twarabikora sasa rero hari umuntu ubitaba cameraman baba ari umuntu usanga yamenyereye kundaba muri Rukundo TV kuri Stone Sisi atahazi ngo ndabe aca yibaza ngo Sisi yari yazimye Sisi ntiyakora Sisi nigeze hagarika gukora kandi ikindi naco hari n'abantu bankurikirana muri Stone Sisi gacu usanga barankurikirana mugabo ugacu usanga ko baravuga ngo Sisi ngo yarazimye ibiki n'ibiki kandi hora bankurikirana sasa rero biravana n'ukuntu bamenyereye kura bikorwa by'umuntu ego kabisa mumpere gato CYCY mushika waragarutse muri Rukundo TV ari we Sisi kugenda kwiwe twarayaze vyinshi cyane hari ibintu vyinshi interview menshi mwakoze Sisi yagiye ukunukunuko ariko no munsi rero Sisi yagarutse wakiriye gute kubona Sisi yagarutse mu muryango mu gihe yari yagiye mu nzira zitari zitaryoheye abantu benshi batanaryoherwa ko kubona Sisi yagiye mwakiriye gute rero igaruka agiye ndiko mbaza CIZA ariko oya nanje ndakubaje inzira zitaryoheye abantu Sisi yagiyemwo niza tubigarukeko nyene ndakubaye hari amajambo menshi yagiye aravugwa si ivy'imbesheri ya Sisi ya Sammy na Stone bagenda bavuga ngo jewe kunuku ngo je ngo azoandika sinema ngo naje nandike bigenda ukunukunuko ego mbo ndaza bamenyesha makuru nimwe muri abambere guteranya kuko bijya byose byakoze abamenyesha makuru mwebwe kuko mwebwe muradomeka mukajana hariya mukadomeka ivyo risanzwe tubizi kandi muze muragerageza uburyo bwose yongeso muze murayihagarika hama ikindi naco ubu ni mushikanje byaranezereje cyane kubona yagarutse dukorane muri Rukundo TV nivyo kwishimira cyane vraiment kandi ndizera neza yuko ibikorwa byacu barabizi kandi
no kuri sisi urumva ko yarasanzwe ariko arakora ntawe yari yagiye kuko harya umuntu yagiye bisigura ngo ijya ngabire abanza kuyicarika akabihagarika kubikora mugabo ego sha merci bro kabisa CIZA ni nawe wenyene na sisi Sammy yaratubwiye neza yuko mwebwe ari mwe bantu mwatanguranye kabisa mwavaye kuva kuri 0 harya kuri Rukundo TV gitangura umengo ya yego Burundi canke ni Burundi TV Rukundo TV nitwe twayitanguje nimwe mwayitanguje muri toto tatu yani jewe sisi na Shugwe na Kevin na Donata na Sammy bisigura neza yuko muri ngaha hariho experience mu maranye igihe kirekire murazinanye cyane gose yego murazinanye cyane gose ndashaka rero kumenya kuri CIZA iyo ahawe scene muri cinema ari kumwe na sisi aba yiyumva merewe gute aba yiyumva ameze gute iyo bampaye scene na sisi ndazi neza yuko biranezera cyane ari scene y'amaction kuko ari scene y'amaction vraiment turiko turakinana uravuga ati bano bana vraiment barafata ubuseriye bihagije kuko nta mitani vraiment uyara nta mitani ariko fara ari kubita nanje ariko feri nkari musekura kuko urumva turamenyeranye ndamuzi ndazi ko turiko turactingana nawe ari action ego kabisa ego CIZA wewe kuri wewe ku ruhande rwawe kuri point de vue yawe wibaza ko sisi yo bayagarukanwe niki uvuga nde kuri wewe wewe mu vyumviro vyawe kuri yumvira ikintu cyose kibaye muri media musanzwe mukorerako nawe urafise ico wiyumvira ukavuga ati nati burya jembo ni ibintu bimeze ukunuku we kuri ku ruhande rwawe wibaza ko sisi yo bayagarukanwe niki sisi yaje gukora no si televiziyo ega umushinge niwe yaje gukora kuko umushinge niwe ego umushinge niwe ndibaza ko igihe ubwambere dutangura gukora filme ya mbere amakomedi ya mbere twari kumwe rero mu gihe umuntu avuze ati jewe ngira mbandanye nkora arakora ego kabisa CIZA gushika kuri no saha n'umuntu w'umupapa arafise umufasha n'umwana niwe mufasha wenyene basanzwe bakirana nganye muri Rukundo TV ivyo bintu ntibibabangamira CIZA mu buzima bwanyu kuba mwese mukina na hamwe mwongera munabana kandi none nimba bitubangamira dukina ubusutwa harimo ubusutwa karakazi mu gishingo yarakazi ntaco bitwaye arakora gusikina twebwe tuba tugira iki dukereye no kugira ngo abakunzi bacu tubaye ibikorwa hanyuma natwe turonke akabunga kabana ntabi CIZA amamedia ni menshi asanzwe mukora ibintu bimwe haraba amatimu menshi ahanyene mu Burundi usanze mukora akazi kamwe CIZA wewe ari muri ko nabahe bantu baboneza ko barabasatira bavuga ati abantu baraduhereza ingufu zo kongereza kariro kugira ibikorwa byacu bibandanye abantu baba bariko baraduhereza kariro mu bujanye n'uburyo abantu novuga neza ko mu kompenta nabo murabira ati banaka bakoze ukuna twebwe burya ntituryame cyane so nta bantu twe turiko turarabira ko mu gukora twirira ba ku giti cyacu yego ariko ngo umuntu ngo umunyeshure w'ubwenge ngo araba abandi banyeshuri ivyo bariko barakora ngo ahama kongereza ahubwo ho bariho abaturabira ko sawa waragiye inama n'ingingo na Stone muravugana uramubwira ati je burya ari yangira nsubireyo yavyifashe mu gute yakubwiye iki yakwishuye ngo yavyifashemo neza sasa rero cyangwa umuntu yifashemo neza ikintu icaguhanura kugenda gukora kuko avyakiriye nabi ntiyogo ubwo burenganzira vyaramuryoheye neza kabisa iyo bitamuryohera sinari kuja gukora bisigura yuko iyo kwankira ati no yabari no yego ugira ku mategeko ya Stone none mama gina gira ku mategeko yawe ndabajije sisi ati sisagira ku mategeko ya Stone nakiyo nakimwe yo kwibwiriza gukora abona neza ko kibereye gukora akagikora atarinze ari ikintu kizima sawa ari ibintu biratandukanye sivyo ari ikintu ushobora gukora ari ikintu ushobora gukora akaba ari ngombwa kugikora nubwo aba atabona uravyumva canke ataba agikeneye canke atakizo hagikora kubera ubuzi ko nikimugwa nabi n'ikindi kintu
uravyumva Sisi none nta kintu yopanga Stone akacanka kandi siyabona ari ciza none ikintu ari ciza mbona ari ciza nawe cyo bakibigute kuriho wara hari giye ashobora kutaca busanga wewe ntiyagitahuye ariko wewe wagitahuye ariko ivyo bintu shari ivyo bintu bihaye byo sipfa muhe mikro ciza kandi zorondere mikro gatatu vreme Chabinshi ciza yego aha turi kuri petisije gatoyi ivuga yuko umugore n'umugabo kuko mwese ngaho muko wazazi wenzenu muko wazazi mwese muri abavyeyi umushinga ntahe mu rugo hari ikintu umukenyezi we yo propose gukora umushinga nawe we akacanka kandi kikaramuka gipfuye kandi cari okay hariho abagore bameze uko bashobora umugabo ashobora kugira iki ashobora kumubwira iki na kiriya akabyanka mugabo sisi kwari ndibaza wavyumvise kuri ciza we ciza ushinze itegeko bari iryo nyene mu rugo abuza gute wewe ciza ushinze itegeko mu rugo ugashinga itegeko mama yake arashobora kwankati wapikike ukagiheba waje bazi gukoresha umwana ashobora kubaganzwa n'umugore je ndi mu bagabo baganzwa n'abagore ceceka rero hore umugore wawe ni wamuyitegeka kangu uzoca umukubita sa avuze gute sisi ngo umugore wawe ni wamuyitegeko akajyanka ngo uzumukubite zo mukubite ingo zo kugwana nazo zo si ingo ntiziramba ariko ivyo ntaco urumva izina nyise ciza urumva izina nyise ngo koresha iki amagi oya jenganzwa n'umugore kabisa ndi umugabo w'imbwa rero uba kwa umugore ndi Mario kubera kurinda kutubaza ibibazo nk'ibyo kandi byama byakobaye we bashaka numve ico no kwihanura na jewe rero umviriza ari manuro ya gusa genda urandera inzu pange hama mubane n'umugore wawe atakuganza kandi hari ya gusa kabisa bakunzi bacu jewe vraiment ikintu ashaka gusa kubamenyesha nuko no musi no kubereka nuko sisi yagarutse muri Rukundo TV ibi bintu byose twayaze byose mushake mureke kuvyumviriza ariko iki kintu ndababwiye we muni we ibi byose twayaze nta kamaro bifise ahubwo nashaka ndamenyeshe ko sisi yagarutse muri Rukundo TV reka baje kukaza ibikorwa n'ivyo atangwa kugaragara je nzogaruka ndababwire ariko nimba vyabaryohe buke mubirabe mubikurikirane nta kibazo ariko je nashaka mubone gusa ko sisi yagarutse muri Rukundo TV ari kumwe na Ciza kandi bayaga banezerewe bishimye hamwe Ciza uratawe impamvu twakoze ikiganiro yavugisha ukuri koresha umwanya umunsi umwe nagiye muri tere ndiko ndagwana barangomora karate niga taekwondo barangomora bamaze kungomora umujamara aravuga ati none naka yagukubise gute ndavuga ati man kunkubita yankubise gwigirishije witsindishije namubwira oya agerinza gukubita uba wananiwe bisigura iki rero bisigure gukoresha umwanya wewe wananiwe gukoresha ikiganiro no munsi reka kwitwaza ngo kwa rukwerekana sisi ko yagarutse muri Rukundo TV ibintu sawa gusa ngo riragacu ngo yajyanire zana mvuze ati koresha umwanya ngurira umucungwe nirire kandi abivuze n'ikiganiro abafana abakunzi bacu bari ko barayibona abikata gute cameraman ntuzubikate bro ntavya zokata madesa nirira umucungwe hajya zana baravunja yasokorore koresha umwanya navuze ati mere imicungwe zana